Umunyamugisha n'umuntu afise Kristo Yesu. Abantu bahora babaza ikibazo ati kubera iki mbega umuntu ashobora kuba afise amagorofa ariko akabura itiro? Kubera ko umuntu ashobora kuba afise imodoka nziza, akazi keza, amahera, indya, mugabo akaba adashobora kumva mu mutima atekanye? Inyishu iri très simple. Umunyamugisha si umuntu afise ibintu vyinshi. Umunyamugisha ni ufise Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Kuko iyo ufise Kristo Yesu Kristo aguha kuba amahoro, kugumbwa neza, aguha umunezero utava ku kintu na kimwe cyo muri ino si. Rero ni ukuvuga ko umuntu ariko aratumviriza ashobora kwibaza yuko yavumwe kubera ko atararongorwa, kubera ko atararongora, kubera ko atararonka akazi. Ndagomba kumuhumuriza, ndagomba kumubwira ngo guhezagirwa ntibifatiye ku bintu bifadika. Guhezagirwa ntibifatiye ku bigaragara. Kubera ko wuguruye amaso yawe ukaraba around, ukaraba iruhande yawe, uza gusanga ababosi benshi batizera, uza gusanga abapagani benshi ari abamiliyarderi, uza gusanga abantu batizera Imana, uza gusanga abasataniste bafise ibintu vyinshi bisumba ivyo wofise mu buryo bw'umubiri witwa ko wizera. Hama rero step 2, intambwe ya kabiri, ni ukumenya ko nyamba abandi bakora nawe ubwiza kwiga gukora. Ni kuvuga ntiduha amahigwe Imana kugira ngo ikore mu buzima bwacu kubera tutariko turakora. Shalom kuri mwebwe mwese musanzwe mukurikirana runo rubuga, turabahaye ikaze cane gose. Tunabashimira ko muba muri kumwe natwe, muba mukurikirana ibiganiro duhora tubashikiriza, abo duhura bakaturamutsa bivanye n'aho baba baravye buno butumwa. Kaze cane, turabahaye ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Jewe ni Nimba kaza, imbere yanje ndi kumwe na Pasteur Prudent Ntibuberwa, niwe agira aze kudufasha kuri uno munsi, aho kandi atangura ndamuha ikaze. Kaze cane Pastor. Yego, ndabaramukije Marvin. Mumeze neza? Tumeze neza cane, turashima Imana. Imisi ni myinshi. Yego, imisi yaribaye myinshi, mbwa tunezerewe nuko dusubiye kandi kubonana. Ndashaka mudufashe mu buryo mubitahura ariko mwifashishije ijambo ry'Imana, ku ijambo ryitwa umugisha, aho haba mu isengero havuga ubutumwa bw'umugisha, akira umugisha, Imana itanze umugisha. Ndemeza ko Imana itanga umugisha n'ibyo mugabo, kandi kugira ngo tugende dutahura twifashishije ijambo ry'Imana, umugisha ni iki? Selon la Bible, umugisha witwa gute? Urakoze cyane kuri ico kibazo Marvin. Umugisha ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu, kuko abantu bose barakunda umugisha. Nta n'umwe ndakunda guhezagirwa. Mw'ishengero mama bariko baravuga ubutumwa bwiza bw'imigisha, umuvyeyi umwana yamayifuza ko amuhezagira. Kuvuga umugisha ni ikintu kigaruka mu bintu bitandukanye. Rero imbere yuko ntangura ikintu na kimwe, ndagomba kubwira abantu umugisha. Abantu barakunda yuko Imana ikora ibintu bidasanzwe mu buzima bwabo, barakunda ko Imana ikora ibitangaza mu buzima bwabo, barakunda yuko Imana yobakorera ibintu bifuza mu buzima bwabo, bakabona yuko ubuzima bwabo buroranye nk'uko babyita umugisha. Ariko kandi bakibagira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icambere nagomba gutangurira ko nuko nubwo mu mashengero uyu munsi bigisha imigisha, muganda agomba kubaza abantu bariko baradukurikirana, baba bavuga butumwa canke abantu binjira mu mashengero. Iki ni igihe cy'uko abantu bakuriye kwibaza ibibazo byinshi ku bintu bakuze bumva. Kubera iki none abanyafrika bigisha imigisha myinshi ariko batigera aribo bantu ba mbere bakenya? Kubera iki abanyafrika ari bantu ba mbere bakunda kuvuga imigisha mu kanwa kabo, mugari bo bantu ba mbere mu buryo bugaragara ari abantu basa n'abagize iki, n'abadafise ikintu na kimwe muri bijya bama bariko baravuga. Rero duce ubwenge, ntitugume turi muri vya bindi, ntitugume turi muri bwa buzima budatanga resultat, budatanga, tudashika ku cyo vy'ukuri tuduko turanarondera. Sesa reka ndakubwiriza ukuri, nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihe vy'impemburo biza inyuma yo kwihana. Ni kuvuga ngo nimwihana, niko ijambo ry'Imana rivuga, nimwihana ngo niho muzobona ibihe by'impemburo mu buzima bwanyu.
abantu bakeneye guhembuka bako baradukurikirana, nta guhembuka kubaho atakwihana. Nico gituma ubutumwa bwiza butarimwo kwihana, butarimwo kwezwa, butarimwo guhindukira, ubwo butumwa bwiza sibwo. Rero reka rero tuvuge umugisha bijanye n'uko ubutumwa bwiza buvuga aho nyene. Ego rero umugisha ni ijambo bwa mbere na mbere ataho rihuriye n'ikintu materiel. Ndasubiramo, umugisha, umuntu tuvuze umugisha abantu bumva ibintu by'umubiri, bakuva materialism, ariko umugisha ni ijambo riva mu kilatini ririmo amajambo abiri, ni bene dire. Bene ni bien, dire ni dire. Mu yandi majambo ni ijambo ryiza rivuzwe. Sinzi uko uri kurankurikira. Rero ni ukuvuga nyamba benediction ari benedire, igihushane cyayo ni iki? Malediction, male dire. Ni ukuvuga ko ayo majambo abiri yose nta kintu kigaragara turabonamo, ni ukuvuga ni ijambo. Rero usomye utanguriye mu isezerano rya kera, igihe Isaka yashaka guhezagira imfura, yashaka guhezagira umwana w'imfura, hama yari amahasa abiri, yari Edomu ari we Esawu, hakabaho na Yakobo ari we yavuyemo Isirayeli. Imfura yari inde? Yari Esawu. Yabwirizwa guhezagira imfura. Mugabo Yakobo ari we yavuyemo Isirayeli, aca ubwenge yihindura nka mukuru wiwe. Hama rero ngo Isaka kubera ngo atabona ngo bari wagira iki? Ngo ahezagire. Rero ugiye gusoma mu nyuma ijambo ry'Imana, urabona neza yuko Esawu, Isirayeli, ari we Yakobo na Esawu, ntibisigura yuko hari ibintu mu buryo bugaragara yigeze amusumvya. Ni ukuvuga ngo Edomu ari we Esawu nawe nyine yarabifise. Turanabona n'uno munsi mu gihe ca none, tuvuze Isirayeli ni Israel uno munsi, hama tuvuze Edomu ni les Arabes, Abarabu. Abarabu bafise amahera ateye ubwoba, nibo bafise amahera menshi n'abapetrolier, bafise amahera ateye ubwoba, nibo bafise ama entreprise agira amashifre d'affaires y'ama trillions ni amashifre atatu nyuma y'ama miliyaridi. Ni ukuvuga yuko amahera barayafise, mugabo vyitwa yuko se wabo yabavumye Isaka, vyitwa yuko yavumye Abarabu agahezagira Abisirayeli. Mugabo mu bintu bigaragara bose barabifise, bise barafise amahera, mugabo n'Abarabu barafise amahera. So ni ukuvuga ikintu Imana yari kwiratanga, ni ukuvuga mu yandi majambo umugisha Isaka yaronse, umugisha Isaka yari yaronse, hama agahereza umwana wiwe Yakobo ari we Isirayeli, yari ryasezerano ry'uruvyaro Mesiya azoziramo. Niwo wari umugisha kubisanzwe, nticyari kibazo c'ibintu, kuko ibintu na Edomu yarabironse, yarabifise, amazahabu yarayafise. Nuno musi barabifise, abo tubonesha amaso yacu no musi barabafise. So nukuvuga ko umugisha kijya gihe bariko baravuga umugisha ariko arabaturako, bwari ubwo buntu bazogirirwa bw'uko mu ruvyaro rwabo hazokomokamwo Mesiya ari we Yesu Kristo. Kandi igihe avuka, mwibuke yuko Yesu yakomotse mu muryango wa Yuda. Yuda nawe ni umwe mu bana 12 bande ba Yakobo ari we Isirayeli. So nukuvuga ko rero kuva kera umugisha ntiwari ufatiye ku bintu bigaragara. Tugiye mu isezerano rishasha rero, reka some Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yo se iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu, s'il vous plaît, y'imwemu apana y'umubiri, y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. Ndasubiramo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yo se iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga yuko Imana yaraduhezagiye imihezagiro yose ahantu ho hehe ho mwijuru, ngo aho hano ni hehe? Ni muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo dufashe icumugisha ushasha kuvuga, Yohana nawe yaravuze ngo jambo yariho kandi jambo yamanye n'Imana. Ko tuvuze yuko benedire, benediction ari jambo gizo, no kuvuga jambo nta wundi, jambo ninde? Ni Kristo Yesu. No kuvuga ko umugisha ninde? Ni Kristo. Kuko kuva kera
Aburahamu akora ahezagira Isaka nawe ahezagira nde baba bariko baraprofetizira ko yuko Mesiya azokomoka mu ruvyaro rwabo. Mesiya none yaraje uno musi. Twebwe uwitwa ko yahezagiwe, uwitwa yuko afise umugisha n'umuntu afise Kristo muri we, kuko Yesu Kristo niwe mugisha. Dufashe yuko umugisha ari ibintu bigaragara. Hari abantu benshi batizera n'Imana baba ate mugabo bafise ibintu vyinshi. Aba star bo muri football Imana ntayo bazi mugabo bafise amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Aba star b'imiziki n'abasataniste benshi banadandaje n'imishaha yabo mugabo bafise amahera n'ayandi mahera, bafise amazu, bafise imodoka, bafise ibintu je nawe tudashobora no kuronga no mu nzozi zacu urantaho. Ariko ntibizera Imana, ntibizera n'uwo Kristo, ntibizera namwemuye, nta kintu na kimwe bizera muri ivyo byose mugabo barafise ibintu bigaragara. Rero nico gituma tuvuga yuko umugisha ushobora kuba ufatiye ku bintu bigaragara ubwa mbere na mbere. None vyaje gute ko wumva kuva kera bitari bihagaze ku bintu bifadika, byavuye biza guhinduka gute aho umugisha ucika ibintu bifadika? Bonje nibaza yuko ni kwa kutamenya ubwoko bwanje bwisho n'iki no kutamenya. Abanyamerika ntibagwa barakoma induru ngo imigisha mugabo bafise prosperity. Abashinwa ntibirigo barakoma induru bigisha abantu babo ngo imigisha. Hariho ijambo bashize mu ngiro riri mu ijambo ry'Imana mugabo abanyafrika bagushwe no munsi badakeneye gushira mu ngiro. Imana yaravuze mu ijambo ryayo, yaratanze sokre, yavuze ko favor yayo kugira muri nosi ushore basi no kuronka ivyo bintu bigaragara kuko turabikeneye mu buzima bwacu. Abantu bakora dukurikirana bavyumve neza. Imana yanyegeje favor yo kuronka ibintu bigaragara mu bikogwa. Nzohezagira ibikogwa vy'amaboko yanyu. Mugabo abanyafrika bakeneye kuronka ibintu number 1 bitavuye mu bikogwa. Kuvuga bakeneye maji mu yandi majambo. Bakeneye ibintu bikoroka bivuye I don't know. Urumva? Nukuvuga ikire, nukuvuga yuko mu gihe abanyafrika batariga ya jambo bari abantu batizera bararishira mu ngiro. Hama Imana igagira iki igashitsa ivyo yavuze mu ijambo ryayo. Hama wewe unavuga no mu ndimi mugabo utaramenya yuko iyo favor Imana yishize muki mu bikogwa, ntushobora kuronka ikintu na kimwe muri nosi kuko niyo principe irejisa kuronka ibintu muri nosi. Nukuvuga ntushobora kurengera ijambo ry'Imana hama ngo uronke ikivuye mu ijambo ry'Imana kuko nyamba iryo jambo ry'Imana bo barareshize mu ngiro mugabo atemera iyo Mana. Mugabo Imana irashitsa ivyo yagize iki ivyo yasezeranije. Abisirayeli umunsi ntibizera Yesu ko ari umwami n'umukiza wabo, ntawo bizera, barindira undi Mesiya wabo. Mugabo abisirayeli baragize iki mu buryo bugaragara, bari prosper, barafise ibintu bigaragara. Rero nibaza yuko ivyo bintu vyuko mwishengera abantu bamwe bavuga ngo imigisha ni kubera ko kuntu nyene batigeze bamenya umugisha niki. Umugisha ubwa mbere ni Kristo. Nukuvuga yuko urigisha abantu Kristo ubu kubigisha umugisha. Iyo kurabigisha kumenya Kristo, iyo kurabigisha guhindukira, kwihana. Iyo twihana twako turahindukira, no duhindukirira Kristo. Nukuvuga Kristo niwe mugisha wacu. Iyo rero turonse Kristo nk'umugisha wacu, Kristo niwe vyose muri vyose ku buzima bwacu. Araheza akaguha one by one mu buzima bwawe kimwe kuri kimwe kandi ku mwanya wacu. Ego hari nk'abantu bashaka ko barumviza baca bavuga bati none ko jewe ndamufise mugabo nuno mwanya nyene ndiko ndavyumviriza nkaba ntagira ico nza gufungura, aho jewe none umugisha ndawufise canke nyene vyarangoye? Umunyamugisha n'umuntu afise Kristo Yesu. Abantu bahora babaza ikibazo ati kubera iki Mbega umuntu ashobora kuba afise amagorofa ariko akaburitiro? Kubera ko umuntu ashobora kuba afise imodoka nziza, akazi keza, amahera, indya, mugabo akaba adashobora kumva mu mutima atekanye. Inyishu ni très simple. Umunyamugisha si umuntu afise ibintu vyinshi. Umunyamugisha ni ufise Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Kuko iyo ufise Yesu Kristo aguha kuba amahoro, kugumbwa neza, aguha umunezero utava ku kintu na kimwe cyo muri nosi. Rero nukuvuga ko umuntu ariko aratumviriza ashobora kwibaza yuko yavumwe kubera ko atararongorwa, kubera ko atararongora, kubera ko atararonka akazi,
ndagomba kumuhumuriza, ndagomba kumubwira ngo guhezagirwa ntibifatiye ku bintu bifadika, guhezagirwa ntibifatiye ku bigaragara. Kubera ko wuguruye amaso yawe ukaraba around, ukaraba iruhande yawe, uza gusanga ababosi benshi batizera, uza gusanga abapagani benshi ari abamiliyarderi, uza gusanga abantu batizera Imana, uza gusanga abasataniste bafise ibintu vyinshi bisumba ivyo wowe ufise mu buryo bw'umubiri witwa ko wizera. Hama rero step 2, intambwe ya kabiri ni ukumenya ko nyamba abandi bakora nawe ubwiza kwiga gukora. Ni kuvuga ntiduha amahirwe Imana kugira ngo ikore mu buzima bwacu kubera tutariko turakora. Kuko nyamba Imana ikeneye kuguha for example Marvin, nyamba Imana ikeneye kuguha for example reka tuvuge imiliyoni 100 akarorero, wewe ukaba uryamye, akazi kawe ari ukuryama, nta activité nimwe ukora, none Imana yo yacisha he? Urantaho nta kintu na kimwe, nta entreprise ugira, nta voilà. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko wewe umeze nk'umuntu ariko ararota nyene. Nukuvuga umuntu arota iyo aryamye, but iyo tuvuga inzozi Imana iduha si inzozi tubwira turyamye, oya, ni ibintu Imana yatugeneye iduha turi bazima dukanuye, hama ikatubwira ati nubwo nakwemereye kuzuba miliyarderi, nubwo mu mugambi wanje nabonye kuzuba miliyarderi, at least tangura udandaza ibi, tangurira kuri ibi. Abantu bose uyu munsi bafise ibintu byinshi canke ntumbaze, bose bafise aho batanguriye. Nyamba udakora reka kugira inzozi yuko uzoba miliyoneri canke miliyarderi, ntibikunda, kuko nta nzira nimwe urukura ufise Imana yocamwe kugira ngo ishobore kugira iki kuguha. Alors abantu benshi barakunda gufatira kuma exception ku tuntu twabaye bagaca babigeneraliza. Imana irashobora gufata umuntu akaguha ibintu from nowhere, sinzi ko ntaho Imana ikavuga ati tora ayo mahera genda uhezagire urya muntu. Mugabo ivyo bintu ntibiri generale Marvin, sinzi ko ntaho kenshi ubona ashaka uwo muntu Imana izana muzambwa akaguha ibintu, nuko wowe ubusanzwe uri ku kivi. Kenshi ubusanzwe uri ku kivi ntuba wicaye, ntuba uri les bras croisés. Alors nukuvuga ko ivy'Imana iguha vyose, ivy'Imana itanga byose ibiha abantu bari ku kivi, ibiha abantu bari en activité. Reka kwiyugarana mu cumba c'amahombi 24 heures hama wifuze kuronka ico ufungura kandi utakoze. Udakora ntakajye ni kujambo ry'Imana rivuga. Uko biri kose batahure gutansa basenga. Yes. Gawanse bafata umwanya wose n'umwanya wo gukora. Ya, nukuvuga Imana vyose irabipanga. Nukuvuga nyaba Imana yaravuze ko tuyisenga, bwo kandi yaravuze ko tubwiza gukora. Mugo umuntu agaca hitamwe gusenga gusa. Nukuvuga uyo abariko arafuya, abariko arahunga responsabilité. Turasenga, bwo kandi turakora n'amaboko yacu. Kubera ko ya Mana twasenze iza kuronka ahiza kuko niyo yabivuze. Niyo yabivuze yuko yuzocisha muki mu bikorwa by'amaboko yacu. Sinzo kukurana uramaho. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko nyamba Imana yarabivuze, abandi bakabakora bishira mu ngiro. Abashino barakora cyane, raba uno musaho bagize development yabo. Abanyamerika barakora, raba aho bageze. Mugabo abanyafrika niyo bonyene gushika uyu munsi bacizera ko mu gusenga kwonyene bashobora kuronka vya bindi mama bifuza. Nico tuma abanyafrika bose bifuza kugenda Etats-Unis, bifuza kugenda i Burayi, bifuza kugenda Australia. Mugabo gushika uyu munsi ntiturakomprena, ntituratahura yuko ivyo bashize mu ngiro natwe tubishize mu ngiro Imana ishobora kuduha ibirenze ibyo tubibaza turi ngaha. Sinzi uko kurantaho. So nibaza rero ko guhindura ivyiyumviro, ko abantu bahindura ivyiyumviro bakamenya umugisha icarico. Imana iguhaye umugisha, ikintu cambere itangura ihindura umutima wawe. Kubera ko Marvin nta terambere ribaho imitima y'abantu itarahinduka. Nyamba abantu hakirimwo ubusuma, nyamba mu mitima y'abantu hakiriho ububeshi, nyamba mu mitima y'abantu hatarajamwo integrité, hatarajamwo honnêteté, kuba mvuga kuri, kuba umuntu ari fiable, kuba umuntu de confiance, ivyo biva he? Uvyo n'umugisha uva ku Imana. Sinzi kumva Marvin, umugisha wa mbere si ibintu ibintu Imana yatangiye gukorera bajya abantu twifuza, nuko yabanje gukora ivyo bintu mu mitima y'abantu bafonza ayo mantuze. Nukuvuga iki? Nukuvuga no musyo tuvuga ngo umuzungu ngo ntabesha. Sinzi kurantara babikuye he? Bara abantu ba mbere kuva kera, bara abapagani babi, bara ababarbare baricanye, abazungu baricanye gusumba uko n'abanyafrika bicanye. Ariko harabayo reveil, abantu barakizwa, abantu barahindukira Imana, abantu baramenya Kristo. Si bose mugabo benshi baramenya Imana. Rero bamaze kumenya Imana, Imana iraheze ibaha ivyo yasezeranye mu ijambo ryayo, iraheze ibaha les vraies valeurs. Uno munsi umuntu banki iraguha credit
kubera ko izi neza ntaho uri buje utenda wapi ngo umunyafrika ntashobora kuguha krediyo kuko aravuga ati uyu muntu ndashobora kuyamuha agaca atabuze itike mu gatondo akabaragiye. So ndiko ndakubwira nti iterambere umugisha wa mbere nuko imitima yacu ihinduka, nuko les cœurs soient révolutionnés, imitima ikaba transformée, nos âmes zikaba transformées. Marve uno musi dufise abantu basenga muga badahinduka, abantu bamara imyaka 10-20 Marve bakira aba frapper aba pastor, umuntu akagira no kugwego bamuhezagira kuba pastor gakira umwesko. Uwo mugisha bakorarondera n'unyabaki wahehe uciye mu nzira iyihe uranahura. So nukuvuga ko rero Imana umugisha uko abantu bainterprete umugisha siko Imana interprete umugisha. Muga nashatse kubivuga mu buryo bw'umubiri base bashukugira bashure bakora dukurikirana bashobora kubitahura base mu buryo base bw'umubiri at least na gatonya. Imana idahinduye imitima yacu, idaduhaye wa mugisha w'ukuri mu mitima yacu, Kristo azahindure imitima yacu, n'iryo terambere ryo mu buryo bw'umubiri ntirishoboka. Ariko pastor y'abandi bantu bayafise kandi batanakijijwe imitima yabo itarahinduka n'ijana rimwe ahakwa ko kurya. Donc urumva hari ico bita cupidité. Urumva nk'ubu jewe turi abantu 10 hama je nkaba ndi imfura urantaho nkabanzi Imana ikabeze iti umwe azojya 10 turi abantu 10 umva je ndi imfura ntiheza ngo distribue no kuvuga ihumwe hamundi agahabana uvuga je iciye impijana urantaho mwe kubera ko ndi cupide ndi umuntu yikunda nkundi ndayaje rumwe nkaca mfata infra uriyedi nivyo bihari. So that's iyo si benediction, iyo ni ahubwo ni malediction. Cyo tuma mubona muri Afrika abantu bapfa bishwe nivyo bariye. Iyo ni revelation y'igituma abantu bapfa hakiri kare, bapfa mu buryo buri premature kubera iki bari ibintu birenze ivyo babwirizwa kujya, kubera iki hari abandi babwirizwa kubiha mugabo batigeze babaha. Hari abana benshi bapfa ngaha mahwe bicwa n'inzara atari kubera ko Imana yavyemeye, ahubwo no kubera ko abo yabihaye ntibabishikije ku bandi. No kuvuga ko tubirabira mu mico yacu nk'abanyafrika, tubirabira mu mico yacu nk'abantu bari muri bino bihugu, n'abantu bakunda kwiyumvira cyane kuri bo gusumba kwiyumvira ku bandi. Rero ijambo ry'Imana rirabivuga, umuntu yahezagiwe Marve wumvirize, ubundi Imana ntikeneye kuduhezagira mbere na mbere, ahubwo intumbero y'Imana no kuduhindura isoko y'umugisha. Yasubiramo ubwa mbere na mbere Imana ntikeneye ko twebwe tunapokea baraka, ahubwo Imana ikeneye kuduhindura isoko y'umugisha. Numwandi majambo no kuvuga iki no kuvuga ngo Imana ibikeneye ko wewe uhinduka isoko rya benshi, ko wewe ahubwo benshi bazoshobora kubaho kubw'ivyo Imana yaguhaye. Rero no kuvuga ko mu gihe ivyiyumviro byacu bitarahinduka umuntu aguma yiyumvira ngo je nzoronka gute, je noronka gute, ndakiriye. No, genda musome mu ijambo ry'Imana. Ahantu hose Imana yahaye umuntu ikintu, ahantu hose Imana yabyukije umuntu yari kubw'inyungu y'abantu. Imana izanye Yosefu kwari kugira ngo mu gihe c'amapfa abandi bari kubaricwa n'inzara azogenda ategurira inzira bene wabo, aha amatekinike, aha imitwe Farao kugira bike ibiryo mu gihe c'amapfa, aho isi yose izo biri kwirategwa n'amapfa bo baronka ivyo barya. Niko vyagenze. Imana idugije Esteri kwari kugira ngo mu gihe ubwoko buzoba bukeneye kwicwa hazobe hariho umuntu ibwami kandi afise faveur imbere y'iki, imbere y'amaso y'umwami, ashobora guhagararira ubwoko bw'Imana ntibugire iki, ntibwicwe. Mugabo abantu n'umunsi bakeneye kuzamuka. Muzamuke for what? Ukeneye kuzamugwa kugira ngo Imana ironke inyungu nyabaki. Wowe ukeneye gusa guhitinga, muga ntukeneye yuko Imana ihabwa icubaro muri wewe, ntukeneye yuko abantu benshi bakira biciye muri wewe. So ni iki kibazo rero duhura n'Imana, kubera Imana mind yayo na mind yacu ni ibintu binyuranye. Hakwakira rero mind y'Imana cyangwa ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bwacu, twebwe tugumana vya vyiyumviro byacu bipfuye. No kuvuga ko nyamba ukeneye kuba milliardaire, ubugome bw'Imana so kugira milliardaire, ahubwo ubugome bw'Imana nuko yo guha responsabilité yo kuzogaburira abantu ibihumbi, aho rizo kiguha ibikenewe. Sinzi ko kurantaho so muga abantu uyu munsi abakristo buno munsi bifuza ngo kuba bakuru, bifuza kuba ibi nibi, mugabo nta gahunda ihari muri ivyo bintu bakeneye. C'est ça, nta gahunda ihari inyuma y'Imana, inyuma y'ivyo bintu bakeneye gusa bo
bagaragare bo gusa. Mugabo Imana nta nyungu n'imwe ibi bifise n'ivyo bintu. Imana ntishobora kuguha ikintu atanyungu ikibonamwo. Niko imeze Imana muri nature yayo. Hama inyungu z'Imana nazo ziri hega Marve, kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi, watumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera ntibapfe rubi, ahubwo bahabwe ubugingo budashira. Mwandi majambo, inyungu z'Imana ziri mu bantu kugira baronke iki? Ubugingo budashira. Nizo nyungu z'Imana. Inyungu z'Imana n'abantu kugira bagire iki? Bashike ku kumenya ukuri, bakire, baronke ubugingo budashira. Ciye mbona abantu nyene bamwe batemera n'Imana mugabo bafise umutima wo gutanga, babeshejeho abandi, bafise abantu barihira ibi na biriya, mugabo nyene bumva ko ivy'Imana nta birebire yo kwinjiramo. Nuko sinzi ko mu kurangiza mwodufasha, numva umengo hari aho bihurira n'abantu tugenda turondera inyongera ariko tutabanje kurondera wa mbere, icambere cibanze cyo gutangurirako. Ico cambere naco no kumenya Kristo. Abantu bokora iki? Kuko ayo majambo y'umugisha barayumvise vraiment, ni menshi cyane arahari. N'umuntu kugira kwemeze ko agira umwemere abanza kubwira ngo umwami Imana aguhaye umugisha, aravuze ati ivyo ari byo byose. Umuntu yokora iki? Ni igiki yokora kugira ngo ahazwe canke ashobore kumva ko ico kumira ko atari ibintu, ahubwo ico kumira ko ari Kristo? Okay, ikibazo maje ni ciza. Umuntu yokora iki? Number 1, ikintu urufatiro rwa byose rwo kwizera ku mwana w'Imana. Umugisha w'Imana ntuva ku bikorwa umuntu yokora, ahubwo ivy'Imana byose yabiduhaye kubwo kwizera umwana wayo. Camvuga n'akantu ntaribagira, reka ndababwiza ukuri, abantu bari kubaragura imigisha bamenye ko batari kubagura imigisha iva ku Mana, kuko umugisha w'Imana ntibawugurisha kurya bagurisha amavuta, kurya bagurisha ibiharage. Umugisha w'Imana ntugurishwa n'urya bamwe twita ngo wewe upima. Oya, umugisha w'Imana twawuherewe muri Kristo. Twabisomye mu Banyefeso igice ca mbere murongo wa 3. Twawuherewe muri Kristo Yesu. Ikintu abantu bokora niki? Ikintu abantu bokora no kuba muri Kristo Yesu, no kwizera Kristo Yesu, no kuguma muri Kristo Yesu. Abakozi b'Imana ico bofasha abantu no kubabwira Kristo icari mu buzima bwa, no kubabwira l'identité ico babaye muri Kristo, no kubabwira ubutumwa bwiza. Plus bazobabwira ubutumwa bwiza, plus bazokwakira Kristo, plus bazomenya Kristo, plus Imana izokora ivyo yabageneye bakiri ngaha kwisi. Ivyo yabageneye vyose, Imana ikeneye kugira mariage uzoyigira, ikeneye kuronka umwana uzomuronka, ikeneye kuronka akazi uzokaronka, kaya nyene yakugeneye. Ukuvuga ibintu vyose yagenye ku mu buzima bwawe uronka uzobironka. Ikibanza ni kimwe cyo kuba musahanu, si ibintu ukora. Ikibanza ni kimwe, ni kuba muri Kristo Yesu. Rero reka ndababwira igituma abantu benshi basenga Imana mugabo bakanguma bakenye. Igituma abantu benshi basenga bavugana mu ndimi zitamenyekana n'izimenyekana mugabo bakaguma bakenye. Ibanga riri muri iri jambo, ngira tuguma dukebaguzwa turaba hariya anye. Ijambo rero riri muri Yohana yandikiye umugabo yitwa Gayo. Gaius mu Gifaransa. Gaius cyangwa Gayo yari umubose, umugabo yizeye Yesu Kristo. Birabaho abantu bakora dukurikirana batinya amahera, abandi nabo bakavuga amahera. Oya, ivyo byose sivyo, ahubwo reka turabe umugabo yari afise amahera muga kandi yizera Yesu Kristo. Uyu mugabo rero kubika ari special, aranyinsipira cyane mu ijambo ry'Imana, kubera ko twaguze twumva yuko ngo hahigwa aboro bariko baravuga saboro bo mu buryo bw'amafaranga. Oya, abumva ko bakenye Imana, abumva ko bakenye ubuzima bw'Imana, abumva ko bakenye kugororoka, abo nibo bakene. Urantahura? Hama rero tumaze kumenya yuko ibyo bintu atari ivyo, abandi nabo baca bararenza, baca bavuga ngo baca bazana ubutumwa ngo prosperity gospel, which is not the gospel. Ubutumwa bwiza ngo bw'iterambere canke bwo gutunga, ubwo butumwa bwiza ntibubaho.
ubutumwa bwiza buvuga gutya rero ni ukuvuga Yohana ariko arabwira uwo mugabo yaratunze yarafise uburyo bugaragara mu bintu bigaragara yarabifise urumva yariko mubwira gutya rero icete ca gatatu ca Yohana umurongo wa 2 havuga ngo mukundwa ndagusengera ngo umeregwe neza muri vyose mwifuza bavuga je désire que tu prospères à tous égards nuvuga impande zose uhore uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza ngo mu gifaransa bavuga comme prospère l'état de ton âme mu yandi majambo ikintu ca mbere gikwiza gutera imbere ikintu kibwirizwa guprospera ubwa mbere na mbere n'umushaha wawe imbere yuko n'amafaranga yawe agira iki aprospera biratahuritse reka ndaguha igicapo gutera imbere iterambere ritarimo gutera imbere k'umutima gukira guhindukira kwihana kwezo ivyo bintu iyo bitabanje kwanza imbere yuko umuntu atera imbere n'amadega n'amaskandali nibyo tuma tuko turabona umujene agifise ibibazo by'ubusambanyi aca mu multimillionnaire urumva amadega acakora Marvin umujene agifise ikibazo c'ubwibone agaca aronka inoti agaca mu bose nta ushobora kumwegera aca mu impoli aragutuka akagutuka mu ndimi zose akagutuka mu gifaransa mu icongereza akaguhwata urantahura kubera iki kubera ko inoti arazifise hari abajene adashobora kujera 100,000 Marvin afise 100,000 aca mu impoli agatangura gutukana siniko na franga basi ndagutuka ndagusororere urantahura sasa ibaze uwo mujone rero aronse amamiliyaridi canke aronse amamiliyoni menshi urumva araheza akabatuka no mu gishino uravyumva nico gituma rero Imana ubona abantu bose badafise bimwe kubera ko Imana iraza amanivo y'abantu batandukanye nico gituma rero ubona n'abantu baronka ibintu Imana itabahaye Marvin hari abantu benshi baronka ibintu Imana itabahaye kubera iki iyo utoye ukiba ibisubira ko Imana yaguhaye ibisubira ko Imana yaguhezagiye ahubwo niwe wagize iki wihaye alors rero abana b'Imana abakirisu babwiza kumenya yuko ikintu ca mbere kibwiza gutera imbere kibwiza guprospera ni mishaha yabo apana imifuko yabo rero nico gituma nakubwiye nti ngiki gituma abana b'Imana benshi bakenye ubwa kandi basenga ni kubera ko batazi yuko iterambere rya mbere ribwiza kuba iterambere ryo mu mitima yabo babwiza kugira ama valeur y'Imana mu mitima yabo Imana ikabashiramwo integrity ikabashiramwo maîtrise de soi icamwa camwemuyera bijya byose bavuga umaze kubironka amahera yose woronka urashobora gukora icyo Imana yakugeneye gukora nuko reka tubashimire kuri ano majambo yose mwejeje kudushikiriza na cyane cyane nizere ko bariko baratwumviriza ari ikintu basigaranye kandi byabafashije kicambere cyo gutera imbere ari umushaha wawe atari mu mufuka atari kuri konti ariko mu mutima wawe rero hambere ho gutera imbere mwakoze cyane kubana natwe no kudutiza kano kanya mwakoze cyane namwe kudutumira Imana ibahezage nshimire nako dukurikirana mwese mwandanye mugira ibihe vyiza muze murasangiza n'abandi biganiro nk'ibi kugira ngo tubandanye dufashanya ntihabuze umuntu ashobora gukizwa cyangwa guhinduka ugafasha ubuzima bwe kubuhindura kubera ko wagize partage gusa ya video imwe murakoze cyane